Nongeye kubaramutsa mwese nuko murankurikira. Ndashima Imana cyane kuno kano kanya turonse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana aho turangiza icigwa cacu cubyerekeye ingabire za Mpwemu yera. Nkuko twarabonye ko Imana turemeye muri Kristo kugira ngo tukore igirwa ciza cyose Imana turemeye. Kuburi muri Kristo Imana ntiyihenze kubw'agakiza bwa Yesu kugira ngo ushobore kubaho ubuzima bushasha kandi ubuzima bwo kumukorera umwami wacu ugaragaza ubushobozi bw'Imana aho uba kwishengero mu muryango ku kazi. Rero ndarangije ino nyigisho ko ngandangirize mu gitabo c'Abikorinto ba mbere 12 aho Paulo agerageza gusubiramwo ingabire aza yaravuze ko Mpwemu-Turi 12 kuva ku murongo wa 27 gushika ku murongo wa 31 avuga ngo namwe muri umubiri wa Kristo kandi umuntu wese muri mwebwe n'urugingo rwawo kandi Imana yabanje gushira mu ishengero bamwe kuba intumwa maze aba kabiri bashiraho kuba abavugishwa nayo maze abagatatu bashiraho kuba abigisha maze ishiraho abukora ibitangaza maze ishiraho bahawe ingabire zo gukiza ingwara n'abahawe gufasha abandi n'abahawe kurongora n'abahawe kuvuga indimi nyinshi mbega bose n'intumwa bose n'abavugishwa n'Imana bose n'abigisha bose bakora ibitangaza bose bafise ingabire zo gukiza ingwara bose bavuga izindi ndimi bose basobanura indimi ariko mwifuze cyane ingabire ziruta izindi kandi ndabereka nzira irushiriza kuba nziza nkuko nako ndabivuga Imana yaduhaye ingabire mu mubiri wa Kristo kubona wagiye muri Kristo yaguye agakiza ku buntu kubera wizeye Kristo ariko yongererwa n'ingabire zayo ku buntu nta na kimwe wakoze kugira ngo zironke nuko wizeye Kristo araziguha rero umuntu wese ari muri Kristo arafise ingabire yarahawe ingabire kuba ari umwana w'Imana kugira akore mu bwami bw'Imana ashobore gufasha abandi biriya tugiye ngo twese ngo turungiye turi umubiri umwe mugabo turi ingingo za bagenzi bacu bivuze ko ingabire jewe mfise ni ingabire yawe ingabire yawe ni ingabire yanje kandi ingabire yawe ni y'abandi ingabire zacu ni z'abandi barazikeneye n'abatarakizwa barakeneye ingabire zacu kugira tuzoje kubafasha kumenya umwami wacu bizere rero avuga ingabire zitandukanye mu kino gice doje gusoma aravuga ku byerekeye abapotre twarabanya abapotre abari bo ko abantu bakoreshwa bitangaza bigisha bashaka urufatiro bategura abantu mu nyigisho kwemplanta ama église ariko bateza ko hagaragara ku bushobozi bw'ibitangaza no twumiza ico kimenyetso tagifise ntabari mu apotre ashobora ko ari umuntu wundi ikindi anabavugishwa karavuze ko bavugishwa n'Imana abigisha abakoreshwa ibitangaza n'abakiza ingwara hayo n'abafasha nk'abadiakoni bajeje kuba cyo gufasha abantu atakindi mu mitima wabo kibira atari gufasha abantu bafise besoin kanaka kubashigikira no kubaba hafi aravuga byerekeye abarongora abandi aba leaders abajeje kwa cyo kurongora abandi abarahari abo keshi niyo bita aba ruling elders cyangwa abatama bishenge bajejwe kurongora abandi baba bafise capacity nabo nyene yo kuremesha abantu no kubigisha mugabo ntibaba bari muri ziya ngabe zitanu n'abarongozi mugabo bashaka gufasha abandi mu bikorwa by'umuzaba bwabo bwa misi yose byagakiza no mu ishengero muri organisation de l'église cyangwa de l'assemblée hama ikindi nivyereka bavuga mu ndimi n'abazisobanura izo ngabire zirahari nko navuze turigisha abantu kuvuga mu ndimi ariko ntitubigisha gusobanura indimi ivyo birira tubwira ngo tubisengere ngo utafise ingabe yo gusobanura abisengera Imana izoyimo kandi Imana incapable kubiguha kugira ufashe mu wa Kristo ntuvuge mu ndimi hamucuhora habakajagari rero haro gusenga mu rurimi utamenyekana wenyene wiyubaka hakabaho n'ikindi cyo mu ndimi kwatanga message mu ishengero ibyo byose Imana irashaka yuko tubikoresha hama hariro n'izindi ngabire kumbure biritavuga nko kuririmba shaka kuvuza umuziki ndamaze guhura n'abantu atakindi kira mu mitima yabo atari kuvuza umuziki atari kuvuza ibikoresho atari kuririmba hari abantu bafise ministere zo kuririmba ariko mu kuririmba hamwe no kwigisha iyo umuntu atawe ko ministere yo kuririmba kwiwe arimo no kwigisha abikora mu buryo bwiza atakarondera guperforma ijwi gusa ariko nagakiza kiwe ningene agendana na Kristo akabiperforma ningene yiga ijambo ko turirimba ijambo rya Kristo navyo nyene akabikora ko cyane ntukore kwijwi cyane gusa n'ibikoresho ariko n'ubuzima bwa Kristo nuko umenya ijambo ry'Imana bikore kugira ngo ushobore kuririmba iby'ijambo ry'Imana rivuga rero Imana yaduhaye ingabire zitandukanye biri yatubwiye ngo Mpwemu w'Imana ngo atanga ingabire ku muntu wese kugira ngo bigaragare ko umuntu afise Mpwemu muri we kandi ngo iyo ngabire ngo azitanga uko ashaka rero ntiwipfuze ingabire z'abandi nturogerete kumbure kufise ingabire kumbure itaboneka cyane ntugire jalousie ntugire shari ku muntu numwe ko utameze nkawe ariko woshima Imana ko Imana yakugize kuko uruwagaciro urakenewe ukomeze kose n'ivyo ufise byose mu ngabire twize ko zitandukanye Imana ashaka kuzikoresha ishaka kuzikoresha
nuko mukorera umwami wacu Yesu Kristo mu byo mubamo byose mu byo mukora by'Imana guhamagara ubikore kuko Imana yadukeneye ko tuyigaragaza ngaha ku isi mu bwami bwayo tubugaragaze mu bushobozi bw'ingabire twahawe rero nuko muhezagirwe mu kigo gikurikira nzotangura kwisigura kubyerekeye ikigira 10 ndazi ko ari ikibazo abantu benshi bafise kibazo situgiyone manandika hari igihe mpambona ibibazo byinshi abantu babaza nzokwigisha ibyo kigira 10 mu minsi kurikira mpagaze imisezerano rya kera na rishasho kugira ngo tubone ijambo ry'Imana rivuga ko kugira ngo tugendere mu kuri kandi ukuri kutubohora nuko maraheza ubuntu bw'Imana bwiza muri mwebwe umunsi mwiza aho muri mwese bye.